umukobwa si wakwiye kurondera umuhungu ahubwo umukobwa niwe wakwiye kuronderwa. umuhungu ubona uprefera kavuga ati wenje na muprefera twokundana kandi twogera kure genre n'umuhungu ameze gute bya kuva wazungurukiye uwo mutipe kwere nuramubona. What's up my people, mumeze neza, je meze neza. So ni kuri ya TV yanyu Wide Vision TV, tubandanya tuba bishasha, tubandanya tubaryohera cyane. So icyo tubabwiye mugire subscribe, share and like and comment. Yeah. So murabona imbere yacu ufite umutumire mwiza, umutumire w'ikibaju asa neza, ndamukunda. Ewana n'umwami kazi vraiment. So hama ubwa mbere na mbere ndakuramutse. Baramukica. Yeah, so amazina yanyu Irakoze Anilor n'amazina niswa n'abavyeyi. Irakoze Anilor. Lor bisobanuye inzahabu uragakazahabu keza sivyo? Merci. So hama nagomba kubaza utubazo dukeyi kuri points zimwe. So hari igihe abakobwa bubu barafise ingeso, sinoyita ingeso, gusanga umukobwa arakunda umuhungu muga kubera ari ibintu twamaze kwimagina muri twebwe, ati umuhungu ni wadraga umukobwa sivyo, ugasanga bimurimwo byaramuboreyemwo abayeho ubwo buzima niyumva ko yomubwiza ukuri. Wewe kubgawe ubibona gute? Kuri jewe umukobwa si wakwiye kurondera umuhungu ahubwo umukobwa niwe wakwiye kuronderwa. Rero muri iyo ka jewe numva umukobwa yo kwihangana uretse ko nyene ushaka kuvyereka umuhungu bibaye n'ivyakora. Ego. So none ikibazo kiri hehe ko wumva umukobwa akunze umuhungu? Ikibazo kiri hehe nk'ubu abe mubwiye ikibazo coba kiri hehe, canke nijyahe kusa yo bakoze, canke niza mentalite nyene dufise nk'izonye warumbwiye ati umuhungu ni bakwiye kurondera umukobwa gusa? Twakuze ariko bimeze, twakuriye mvuga ngo societe twakuriyemo niko twabisanze kandi nuko nyene dutegeza kugenda. Sinumva ko byohera ngo umuhungu mbwira ngo ndagukunda. Oya. So ndumva ko bwawe ari ukonye ubyumva. So hama ikindi kibazo nagomba kubaza, apare iwawe umuhungu ubona uprefera kavuga ati wenje na muprefera twokundana kandi twogera kure genre n'umuhungu ameze gute? Bya nk'ivyo. Kuri jewe umuhungu prefere cyambere umuhungu yubaha Imana. Yeah, man of God hano hose muri muyumva. Yubaha Imana, asenga kandi anshigikira mu ndoto zanje canke mu ma plan yanje mbafise. Ahani numva ko ari ico gikonta. Ashigikira mu yo mutipe prefera ni the first man of God. Yeah. Akunda gusenga. Yeah. Kandi agushigikira mu bintu byose ukora. Sivyo? So ubunye turabona umuntu w'umukobwa akuze cyane sivyo? None kuva wazungurukiye uwo mutipe kwere nuramubona? Kintu sigira igihe cacu. Kintu sigira igihe nibaza ko kuri ivyo byo kugira shwa ntibidepanda ku myaka umuntu abafise. Oya mugabo n'igihe. Yeah. Iyo hageze harageze Uwimana yagutegura ugahura nawe. Okay. So ikibazo canje nibaza ko ari ico cyanyuma. Hari ibintu byinshi bakunda kugira, harimo niyo after ya mariage bagufata time bakaja gutembera bakenjoyinga just ari babiri atakajagari bakeneye k'imiryango. Ivyo bintu urumva nawe uzobikora canke urumva uvyifuza after ya mariage? Nabyo tegezwa kubaho nyene umuntu amaze kwitwa umugabo wawe no kwitwa umugore umufasha umutware wawe. Nibaza ko ibihe byo kuryoherwa hamwe bitegezwa kubaho. Ego bitegezwa kubaho. Nk'ibibanza bimwe uvuga ati jewe iki gihe niyo cagera ndakeneye kuzoja ndi kumwe n'umugabo wanje tugatembera hana nk'ibibanza prefera wewe wumva wojamo
everywhere ni nk'icyahe ni nk'ivyahe kibanza sha ntaco ndiko ndabona hari naco mbona gusa ndazi ko nzobikora maka naco mbona nk'ubusanzwe umugabo wagutwaye mu mwongana tuva n'umwongo wariho twogenda umwonga isifiko turyoherwa mbo ndumva wowe uri umuntu akuze cyane wowe urumva umugabo wahisemo umwonga mwogenda yego mwuryoherwa kandi yego cyane cyane ko twatuvyumva kumwe okay ani ndagushimiye cyane merci beaucoup nawe ngenda ndabashimira arashobora kubwira Wide Vision TV ugira akajambo ubabwiye ariko baradukurikirana mu mpinga zose zitandukanye. Yes, you are welcome. Ndashimiye Wide Vision TV, ndabasaba kwandanya mudukurikirana mugira like, share na comment, ne pas oublier kugira s'abonner. Nibaza ko muzobona ibiganiro byinshi bitandukanye biciye kuri Wide Vision bitwungura mu bumenyi ubuzima bw'isi yose bidufasha. So ndabashimire cyane abo mwari ko muradukurikirana kuri Wide Vision TV. Twongera tubibutsa nkuko abivuze mugire subscribe, like, share and comment n'ibiganiro byacu. Ciao ciao. Ciao.